amahoro tugira amahoro ubumwe iterambere bifatiye ku kwitunganiriza ibyacu. Mu nkundire na jewe nifadikanye n'abandi mu kubanza gushimira Imana mushobora byose yo yadushikanye ngaha amahoro, tugasanga na mwebwe muri amahoro, tugasanga muri kubikogwa. Iyo Mana yamitwiyere kuko bukeye uko bwije, tuyiha amashi menshi. Nagira subire mbanze ndabibutse igituma turi ngaha nubwo nabihereyeko mu kubashimira mwebwe nyakubahwa buramatari nabo mufadikanije kurongora intara ya Muyinga, mwebwe mwaserukiye musitanteri wa komine Gashoho nabo mufadikanije kuja imbere y'abandi muri no komine. Tubashimire ko mwumvise akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu aho yavuga ati buri wa gatandatu ntihagira abasubira kuryamira, buri wa gatandatu ntihagira abasubira gusamara. Tubashimire rero nk'indongozi kw'iryo jambo ryabashikiriye. Twumvise ko mwari musanzwe mubikora muri no ntara nziza ya Muyinga, ariko tubashimire ko muvuze muti tugiye ahubwo kugwiza gatanu ko twahora tubikora kugira ngo twitaba kamo k'indongozi nkuru y'igihugu cacu. Ndabashimire mwebwe muri ngaha kuko na mwebwe mwitavye ako kamo. Mu gihe indongozi ivuze abirongoye ntibitaba kamo, murumva ko haba haragahaze. Mwese rero namwe mwiha amashi menshi. Murakoze. Nagira nshime bimwe bivuye ku mutima yabishikirije waserukiye nyakubahwa musitanteri. Nshime ko ino komine turi mwitekanye, yadondaguye amazone yose arerekana ko atekanye kandi twabyiboneye. Nshime ko intara ya Muyinga itekanye, twarabyiboneye guhera ejo dushitse, twarumvise ko atawujya ugwara uwundi. Ivyo nivyo gushima kuko ahatari umutekano murazi ko ibi bikorwa bidakunda ko tubikora. Ahatari umutekano abavyeyi ntibaronka aho bibarukira. Ahatari umutekano nta terambere rishoboka. Ahatari umutekano nta bantu benshi nk'aba bashobora guhurira ku gikorwa. Nshime rero nongera ndabahimiriza gukomeza gukorera muri za nyabune kuko muhora muvyumva hirya no hino, natwe duhora tuvyumva. Hariho abadakunda umutekano. Umutekano ntitwiyumvire wa wundi waba twavuze bifadikanije natwe uno munsi ariko kazi kabo ka buri munsi. Ariko umutekano twumve muri rusangi. Ahatari imfungurwa hari inzara nta mutekano haba. Aho abana bataja kw'ishuri nta mutekano ubuhari. Aho atamavuriro ahari nta mutekano ubuhari. Ahantu ibidukikije bidakingiwe nta mutekano ubuhari. Tuvyumve rero muri rusangi ko dutegerezwa gukomeza uwo mutekano kugira ngo duheze twame twigira hamwe mu bikorwa vy'iterambere. Ndashimye ko mwahisemwo kuno munsi dusiburira ibarabara. Iri barabara murazi rirashika ku mugwa mukuru w'ivy'ubutunzi i Bujumbura. Murazi intara ricamwo rikongera rikadushikana ku mupaka uja mu gihugu ca Tanzania. Mukaba muzi ko ari irembo ry'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu aheruka kubivuga ati wa muntu utagira isuku imbere y'inzi wawe no kuvuga ko budashaka abakuraba. Natwe iri barabara ko rijabuka rero mu kindi gihugu dutegerezwa kuribungabunga kuko nitunga rusangi, kuburyo abantu bose bariciyemwo babona nk'abarundi ko twitunganije. Turibungabunge kuko ahatagira ibarabara
nta terambere rihashoboka. Ahatagira ibarabara za rusehaba ntizironka aho zica ngo zisahirize abagwayi baja kwa muganga canke abavyeyi baja kwibaruka. Ahatagira ibarabara umukozi wa leta ntaronka haca yitunganije neza. Ahatagira ibarabara umunyeshuri aja kw'ishuri ntaronka ingene ashika kw'ishuri ameze neza. Twumve rero ko iki gikorwa dukoze muri iki gitondo ari igikorwa gikomeye c'iteka, tubahamagarira gukomeza kubungabunga itunga rusangi. Uno munsi ryabaye ibarabara, ejo ndazi uwuzoza mwatubwiye amashantiye menshi mufise azokora ku yindi shantiye. Nyakubahwa Buramatari yabivuze neza, abari hamwe ntibahereza gukora gusa, barasangira n'ijambo. Barasangira n'ijambo kugira twumve ko dusenyera mugabo umwe arico gihugu cacu, ari wo muvyeyi wacu dutegerezwa kwitwararika. Sivyo ga yemwe? Harimwo abakiri bato ariko harimwo n'abakuze batuboneye izuba, barabizi ko bitamye gutya. Uno munsi rero dukore ku buryo igihugu cacu tugiteza imbere, ariko ntidushobora guteza imbere igihugu cacu tudatanguye kwiteza imbere twebwe. Duhere mu miryango. Ubu twimirije impeshi, dusohora amasuka, nivyo turabikurikira. Umwimbu w'ibiharage uno munsi ntumeze neza kubera ikirere kitagenze neza, ariko ntiduce turera amaboko. Ntiduce turera amaboko kuko turabizi ko impeshi ituma bimbura vyinshi. Dusohora isuka rero hakiri kare, aho bikunda abashobora kuvomera bavomere, nk'uko indongozi mu bijanye n'igisata c'uburimyi n'ubworozi badasiba kubishikiriza. Bavomere kugira dutuze inzara, kugira tugabanye ibi biciro by'ibifungurwa biriko biraduga. Biduga ko abafungura turi benshi ariko abarima ari bake. Sivyo gaye? Tubihindure rero, tubihindure. Kandi turashima ko indongozi zafashe iya mbere. Simpava na jewe ndabarambira cyane. Simpava ndabarambira cyane kuko ahari ubumwe haraboneka. Turi mu kwezi kwahariwe ubumwe bw'abarundi. Ndabahamagarire mu butandukane bwanyu gukundana. Ndabahamagarire kubaha indongozi. Mpamagarira indongozi gukunda abo zirongoye. Gukunda abo zirongoye no kuvuga ko atamwene gihugu ategerezwa kurenganywa. Umwene gihugu yubahirizwe mu vyiwe. Umwene gihugu agiye kwituza indongozi yakigwe nk'umuvukanyi, yakigwe nk'umwana agiye kwitura umuvyeyi. Niko bimeze ga yemwe ngaha? Niko bimeze? Niko bimeze? Ko ariko bimeze nimwiha amashi menshi muyahe n'indongozi zanyu. Ivyo ndabishimye, ariko numvise ko mutavuze mwese. Uwabona ko atariko bimeze, dusaba indongozi yo bitarahinduka ihinduke. Ihinduke dutonze ku kazi, tumenye ko dutonze gukora akazi. Twebwe turongoye abandi, tumenye ko dutegereza kubasanga aho bari kugira tubafashe gutora umuti w'ibibazo bafise. Tubafashe gutora inyishu y'ibibazo bafise. Ivyo rero ndizeye ko buke buke tuzobishikako, aho umwene gihugu yumva ko atunganiwe mu vyiwe no mu biwe, aho umwene gihugu yumva ko iterambere rimukomoka ko rikongera rikamusubirako. Simvuga menshi, ariko reka ndangize ndabasaba gushigikirana mu kibano. Mushigikirane mu kibano, kumwe kwa kera bavuga ko umwana atari uwumwe. Dufashanye mu ndero y'abana bacu. Dufashanye mu gihe hari urwaye, tumufashe. Mu gihe hari uwica
ukenye iki canke kiriya jewe mfise ico nirengeje ndamufashe, gutyo tuzoba turiko turubaka igihugu ciza tuzoraga natwe abana bacu. Imana rero ikomeze kubahezagira, ikomeze guhezagira ibikorwa vyanyu, ikomeze guhezagira indongozi yabahaye, indongozi zose ziri ngaha mu ntara yacu ya Muyinga, duhereye kubo mwitoreye, duhereye kuri nyakubahwa buramatari eka n'ababarongoye mu makomine atandukanye. Ariko sinzi bamye bamvuga, sinzi ko mwamenye, meze ndabibwira, nitwa Sabina Ntakarutimana, nkaba ndi umushingamateka, mvuka aha hiyo ndi umubanyi wanyu muri komine Gasogwe, ariko abatari bake nibaza ko tuzinanye, sivyo ga yewe? Abatari bake turazinanye kuko bijya bitaro biri hajya haruguru barabizi ko ndi mu babitanguje, izi ndongozi zirabizi. Ni ukuvuga ko abanyagashoho rero ndabiyumvamwo, kuko iyo mba ntabiyumvamo sinari kubakorera ivyiza nkabijya, kandi ndashima ko mbona ko ibitaro biriko biratera imbere. Nizere naho nyene abahakorera ko babakira neza igihe mu bituye, igihe bishitse mu kabitura nizere ko babakira neza. Imana rero ibahezagire kandi mukomeze kugira umunsi mwiza, tugira amahoro.